ko ibyo tuzagushikiriza muzohindura cyangwa amazi ari ibintu ntabanduka ariko abanduka nta kubundi tuzabudufashe mugakano ariko ari ibishoboka mu bihindure kuko ni byiza ikiganiro n'iki ni kugira ngo ibyiza mubona twogira mu bikoresho by'usukume ku ruhome bidakunda icyambere fatire kwiyandikwa nibyo mwabuze muti abakuru b'imigambwe tubakubitire akagoye ko iyandikwa niho hantu hashobora kubera ubusuma ibyo ndabyemeye fashe ingingo ya 40 y'ibwirizwa rigenga amatora rivuga ko abaja mu biro by'itora bategerezwa kuba mu migambi itandukanye aho ibishoboka murabisoma ariko mfatiye ko baje gusanzwe icyo kintu nacyo bivuga ko kandi ndabyo byabaye ibyadutekanishije kuko mu Misiri warareteye ingufu nyinshi cyane abo asesi n'abasipi hanyuma abasesi nabo b'abasipi baca bashirwa ko iyindi ngufu ituma mu baje gusansera abarimo ubu hapfa gusanga 90% ibintu turiko turavuga bitazoba no mabiro ko ndibira mbega mu mabiro dogote iyi ngingo muzoyigira gute kugira bibahirizwe kugira abana urashobora kugira propaganda urashobora kugira ibintu byose ariko udacunze mu matora bajya baja mu mabiro dogote gushika no munsi yo ikibazo gikomeye iki rero umugabo w'abadasigana igikorwa gikomeye waje asansere kiragoye kuvuga ko nta tegeko ririho ariko mu mabiro dogote tubikora ariko mufatiye ku byabaye mu bazogira abaja d'inscription ibyabaye ibintu bidatahuritse ukuntu bagiyeho kandi birimo amakenga menshi cyane wongera iperereza mwebwe nyene ikigira kabiri iki cyakarangiriye muri abakuru b'imigambo yakuza kubivuga mwebwe mwavuze kote tekinike ariko twe dufise ijisho kote politike mwagize karindiriye izotera ingorane cyane iki gihugu tubayemo kirimo ibibazo byinshi cyane tubizi si igihugu duturutse kuno munsi si igihugu dukozemo politiki uno munsi ariko dufatire ku bimaze kuba mu matora aheza mu mwaka wahera amatora y'ibihumbi 2025 w'akarorero keza cyane je nakoreye narigeze gutanga liste y'abazoja mu inama ya komine bayafishaki mu matora yahera bafishaki mu kwezi imbere ariko abantu bariko baratera ubwoba benshi baravako kuko barafishe umwe kubera ingo za politiki urashobora kutivako ushobora gusanga ugiye mu matora abo bantu batarimo kubera iterabwoba ivyo rero urashobora gutera icuka cy'ibicuruza tubona rero natanze abantu siwa aba hariho laboratoire z'abantu cyangwa se bafite umuntu aveko ikindi ca kabiri ikimbuza ko je twogeye kurwanya kuko amategeko y'umuganga nta namwe bimbuza ko umunywanyi mushasha n'aborose avuye mu wundi mugambwe cyangwa twahorana yarabifise agatima mu mezi 2 cyangwa 3 ndamushira kuri liste nta namwe bimujije uciye muri isa rero asimwa kandi je yise maneno y'uganira umuritsi ibyo tekinike barumvikana ariko nabwakarora mu gihe cyangwa agasore abagiye ko kurushikana babarendetse bandi bari mu yindi migambo ariko arabakoneka guca haba amatora hasigaye ukwezi kumwe baje muri liste ya corona kandi baratuma independence choke none abo bantu ko yabakondense mu mwanya wa makara baje icyo byabujije icyo gituma gufata simwa bikora buzana politike barebe doroke barebe kurode umuntu rero kumya ku rwanyo ndashaka kwambisa urwanyo no munsi ejo akava icyo kimwe na liste y'abamandateri abamandateri hari amazi bibira bitumba bitego iterabwoba rigiye baragukubita bagakura ko tuzosubira bakajya baguha sanction sociale ntuzosubira gusuma ntuzosubira kuvoma ntuzosubira kuzaga icumite aho ni Alex ubwa gatatu agaca haza aletero rero n'umugambi mugomba gutengora rero ubu n'umugambi bijira abantu amezi 6 ndindwi bise mara yashishije mu kwa gatanu reka manevre muri amaje de manevre cyo technique manatu ibyo bavuze c'est très complexe mugabo politique baca abantu amezi 2 cyangwa 3 ntaco byoroye aho tubitanga semu moi avant izo risque zose tumaze kubona mu gihugu tuziminimize kuko abarundi turabamara baya matora ya 2026 ukabana bazobabana none rero se icyo tubisaba ukumva ibyo bibazo bivuze n'ubwo
umugabo w'adasigana ariko twicengera cy'umugoro ibyo bibazo ndazi ko mugoro muri parti politique bizogana tubibaza tubibona rero kuje igihugu no muri interno mu bigambi ibyo bifatira ibyo bituma n'ibi amezi atatu ibimenyetso twobitanga kugira ngo muramenye ibigambi zo kwitoza mu komina mugabo gufata amaliste y'abantu bacu kugira ngo abayexpose kandi tuzi igihugu rimwe bitera ingorane ibyo ingorane zizoba kandi tuzovuga ko ari sida yiteye kuko itagiye abanywanyi bacu tugira amahoro. Olivier Improna Olivier nawe nyene n'umuhinga inyishu ni yayindi gusa kuri ko wavuze n'ivyo c'aba agent recenseur communiqué twaranshije twavuze ko abari umurundi avuka kuri uwo mutumba canka haba kandi atakaza afise twavuze libre de tout engagement ashoboye gukora ahakenewe hose buryo bisubiyemo n'uwo bazi kuri ubwo bufera naho duca kuko abatowe n'abarundi bahaba aho mvuze droit mugana numvise ico yavuze mvuze droit ni nta makemwa mbaye nk'abanyarwanda batoye abarundi bakwije imyaka 18 irenga bavukiye abantu canke bahaba bafise n'urupapuro rusabwa mugabo kwinyuma yaho bobara basende David canke abaporona canke abakirisu canke abayisilamu canke abasamwezi siniko mico ndiko ndavuga aya musore ntavyonzi mukatubwira muti muri bajya ba Jean Recenseur harimo utari umurundi hari udakwije 18 ans hari utahaba hari utahavukira murashobora kugira plainte nico gituma namwe byabagoye kwitwara uko naho hera mugabo munye politique asomera ikete mwibahasha turabona ivyo wasomye twebwe se navyo tuzi ariko wabwiye abumva kandi tubibwiye mwese mugerageze gusaranganya imyidogo ibe mike rero haracari kwizigira kuba membre de bureau de vote bazoba ari batanu du projet mwabonye tugeze kuri 15630 combien dufate ko ari 15000 ou 16000 cubizana batanu bazoba ari hafi 70 n'ibindi banyamigambo muri ngaha basepi n'abasesi biwacu imigambo nisubire kubagora ndazi ko ari umwazananye bamwe mwenda bahevye ngira mbwire sepi na sesi mwese mwumva je vous prends à témoin basepi n'abasesi imigambo ikagumizana amaliste ku mayeri yego bazoba bazaniye abarundi ariko mwibuke n'abajya abandi barundi batabazaniye amaliste ico mvuga muracumva yego canke naho sende David Dembaye kuri kazanaliste ipronize liste sende nuze FNL liste muyabe amaliste yose kuko hari imvuga ya politique je ntemera bavuga ngo kuzana umuntu ari neutre politiquement nta mu neutre politique abaho iri jambo ndaribuze nazogira umuntu asubira kuri besha abantu umuntu aba impartial mu bikogwa mu mabanga y'igihugu mugo nta muntu atagira ico yemera mu politique bakazana sende DFDD ntutore Iprona ntutore Frodem ça veut dire mubaje kugira competition muri abo bazanye nta numwe wemera so atuwe wawe ntaraza canke ntiyaje none umvuri neutre politique ikintu bavuga les droits civils et politiques na musenyera yaje gutora pasteur yaje gutora Patrick Karondaza azoja gutora ndi sûr none ntafisa azotora ndi sûr 100%. None umva ari neutre no mugari karatwigisha ijambo ry'Imana ategerezwa kugira gute kuri gorora kugira tubyumve kumwe mugabo ari muri izo ari yihereye atora ikiri ku mutima hajya pasteur Rutozi ntazotora none nufise icyo uzotora rero nagomba ndabasabe ntidusubire gusigana inkore ku maso ngo ndi neutre ngo ndi biki umuntu arafise ikiri ku mutima kandi c'est son droit mu bintu bagupropose hari ivyo wemera n'ivyo utemera
murabajya bitoje rero ashobora kuza butemera ntutore ntihajya rero usanga na todo participation tabaye ikirenga umuntu ashobora ati ivyo bari munsi ndavyemera okay mugabo abandi barabitora kandi bizogira gute bizogufata rero perezida wa Iprona numvise icyo wavuze ariko hajya nta rubanza rurimo nta rurimo haje abarundi bakwije imyaka 18 bafise diplome isabwa baba kuri uwo mutumba cyangwa bahavukira babishoboye mugabo ko boba politike ma bimereye kujya bameze ariko numvise icyasabwe CPCC no kurangamiza muri abarundi bose musaranganye nubwo bigoye gupima nuko nsanuri karasozera ibibazo bya Olivier Sanwa bejeje hanyuma iki cha calendrier n'ukuri tuzogerageza kwifata kugira ariko les observations mwaduhaye nzima nk'abijya by'ama dossier les éléments du dossier tworaba bigi umuntu yoraba kugira ngo yoroheze bamwe